tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti nikizosura kunaka ugira uza hawo nyene. Umvise Imana vuga ati ndaryohewe ko Yesu yazuse, ndaryohewe ko Yesu yazuse. Dukomere amashyi ba frere bicara. Paulo rero abwira ishengero, oni mana ishengero ry'Abaroma Paulo yari yagigishijemwo ubutumwa bwiza bw'ukuri. Mugabo hacaza abandi bantu batangura kubigisha bababwira ngo ukuzuka kw'abapfuye ntikubaho, ati mbere na Yesu ntiyazutse. Barabanyengeteramo batangura kubigisha izo nyigisho. Hama Paulo agarutse acatangura kubereka importance yo kuzuka kwa Yesu Kristo. Acababwira ati burya Yesu kuba yarazutse nimwave muvyita bito, si ukwizera mwoshira mu kundi kwizera musanzwe mufise, ni ukwizera mwogira ukwa mbere. Kuko kuba Yesu yarazutse nico cemezo, nico kintu cemeza yuko mwahariwe, nico kintu cemeza yuko ivyo mwizera ari vy'ukuri. Ati yatazuka ukwizera kwanyu kuba ari ukubusa. Namye ndigira ijambo ivuga ngo kuba ari ukubusa, basiguye ngo kuba ari ukwizera kutagira ubushobozi, kuba ari ukwizera ko kwizagira ko gukina, kuba ari ukwizera atabushobozi gufise, atakintu kozana ku mugaragaro. Mbwa kuba Yesu yarazutse, kuba Yesu ari muzima, ukwizera kwawe nako ni kuzima. Haleluya! Vuga ati ukwizera kwanje ni kuzima, ko Yesu ari muzima, n'ukwizera kwanje nako ni kuzima. Oh, praise God. Undi murongo umwe. Subira ungendere suravuga tukwizera kwanje ni kuzima, kuko Yesu ni muzima. Ukwizera kwanje ni kuzima, kuko Yesu ni muzima. Bani mana, ibi rero ntibikenewe kumuharira n'umuntu n'umwe. Utahura ko Yesu yazutse, hamukizera ati inzira y'umugororotsi imeze nk'umuco w'agatondotondo utera ugwira gushika hakeye gose. Nta bihari bikenewe. Iryo jambo kigira rizima ni Kristo yazutse. Wizera ati inzambi ivuze nzoja mu ijuru. Ukwizera kwa kufatanya n'uko Kristo yazutse. Bani Imana, bivuga ngo uko kwizera si ukubusa. Mwani majambo uko kwizera kurakora. Uko kwizera kuzoguhamariza ibita. Igituma kuzoguhamariza ibita ngo ni kubera Yesu yazutse. Kuko bivuga ngo niwe muherezi w'ivyo twizera tukatura. Niwe mu apotre atora ivyo twizera akabitwara imbere y'Imana. Mwani majambo yatazuka wo kwizera ibintu ukanabiprograma mbwa niworosha umuntu abishikana imbere y'Imana. Erega wari kubitwara imbere y'Imana yaheze mu mva. Wari kubishikana imbere y'Imana yapfuye kandi ahera mu mva. Mbwa noneho Yesu ntiyapfuye ngo ahere mu mva. Par conséquent ukwizera kwawe ni kuzima. Haleluya! Semera vuga tukwizera kwanje ni kuzima. Ivyo nizeye nzobibona mu izina rya Yesu. Kubera ko kwizera ivyo ni kubera Yesu yazutse. Abakristo nikukwiye kukwizera kuri mu kundi kwizera ufise. Kugiye kukwizera gutwara ibindi byose wizera ko Yesu yarazutse. Haleluya! Ikindi kintu biduha dusoma hariya muri 1 Corinthiens nyene 15 ahimbere gatonya 15:20. Oh, ndanezerewe vraiment ko Yesu yazutse. Haba ngo ariko noneho Kristo
yarazutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye. Vuga ati Yesu yarazutse mu bapfuye, kandi birivuga ngo niwe mfura mu kugira iki? Mu kuzuka. Mu yandi majambo, Yesu abakoreye ijambo ngo niwe yashurije. Gushuriza bisigura ngo niwe yatanguriye abasinziriye. Hanyuma nabo bakoresha ngo ni imfura mu kuzuka. Urazi icyo bisigura? Igihe cyose bavuze ikintu ngo ni imfura, bisigura ngo hari igikurikira. Amen. Igihe cyose bavuze ikintu ngo ni umushuzo, bisigura ngo hari ikindi kiza gukurikira inyuma yacyo. Ngo rero bivuga ngo Kristo ni imfura mu kuzuka. Icyambere cyane, Kristo ni umushuzo mu byo kuzuka. Mu yandi majambo, aho bavuze ngo niwe yashurije abasinziriye, mu yandi majambo, Kristo igihe yazuka niwe yatoboye inzira yuko basinziriye bacamo kugira bazuke. Iyo atazuka, bana Imana, nta muntu n'umwe yasinziriye yozutse. Mu yandi majambo, igihe Yesu yazuka, ikindi kintu biduha, icyambere biduha kwizera yuko twemewe na Data. Ngo ikindi kintu cya kabiri biduha kwizera yuko mu gihe kizoza tuzozuka nk'uko yazutse. Aha niba ariko bavuga ukuzuka ko mu buryo bw'imwemu, kuko kuzuka ko mu buryo bw'imwemu kwarabaye. Igihe Yesu yapfa twapfanye nawe, igihe yazuka twazukanye nawe. Mugabo uku kuzuka bariko baravuga ngaha ni ukuzuka tuva mu bapfuye, ni ukuzuka kuzoba igihe inzamba y'umwami wacu izovugira. Igihe inzamba y'umwami wacu izovuga, hazobaho kuzuka. Mugabo muri uko kuzuka biriki tubwira ngo iyo Yesu atazuka, niwe yashurije abasinziriye. Iyo atazuka, na inzamba yovuze ntiwozutse. Mugabo kuba yarazutse biduha ivyizigiro ko umunsi inzamba yavuze tuzozuka tukamusanganira mu bicu. Haleluya. Buri Imana, Imana ishimwe ko Yesu ataheze mu mva. Imana ishimwe ko Yesu yazutse. Sinzi ko mwabonye, nicyo gituma iyi information yuko Yesu yazutse barayigwanije abategetsi ba kirya gihe, barayitangira n'ibiturire. Havuga ati ntihagire umuntu n'umwe mu bararizi bari ngaha aza gushinga intahe ngo yemeze yuko Yesu yazutse. Uraza akajambo bace babwira ngo ubuhumvyi bwiwe bwoba bubi gusumbya ubwa mbere. Urazi ngaho ikintu bari bavuze ati iyi nkuru ikamamara ko yazutse, bimwe yahora avuga bizoba bikomeye rwose. Bimwe yahora yigisha, ubundi nta n'uzosubira kumuzibira. Bagira abantu baratahura icyo ari cyo information yo kuzuka kwisohoka. Bavuga ati nisohoke ntihagire umuntu avyumva ko Yesu yazutse. Nimuvuge ko abasuma cyangwa abigishwa biwe baje baramwiba, mbwa bamwiba ari kiziga. Urazi ikiziga hanyandi majambo nabyo gucungurwa byabaye, gusa batwaye ikiziga ciwe baraciba. Icyari gikomeye suko atakiri mumva, icyari gikomeye nuko yavuye mumva ari muzima. Haleluya. Vuga ati Yesu yarazutse. Imana ishimwe yo information. Bani Imana, Bibiri ivuga ngo agatengo yabashizemo. Bajye bararize. Batoye abasirikare bazi kurasa neza. Abasirikare bazi kurarira neza. Mugabo birivuga ngo umumarayika yarigaragaje ngaho ngo agatengo yabashizemo, ubwoba yabateye ngo bace bagwa bose nk'abapfuye. Kandi niyabahenuye kuko Yesu azuke. No. Yesu yaza yagiye, Yesu yaza yazutse. Praise God. Kwari kugira gusa abapuve yuko Yesu batangana kweli. Ngo agatengo n'ubwoba yabashizemo baguye nk'abantu bapfuye. Mugabo Andreta Yesu arazuka. Abo bagabo naho bari amafaranga y'igiturire bagumye bibuka uwo munsi atariko twarahatswe rijya joro. Akagenda akabwira umugore wiwe ati urazi naho batugiye kubivuga aya mafaranga uyajye uzi igitumu yariye. Aya bambugiye kuvuga ko Yesu yazutse atariko yarazutse burya yaragiye. Undi akabibwira umugabo mugenzi wiwe, undi akabibwira mugenzi wiwe. Ndakunda ko Imana itabirekeye mu bantu gusa. Yesu acaraza amara iminsi 40 agendagenda mu gisagara yigisha, asubiye kwigisha, asubiye kugira ibikorane. Uwo bari bahambye public abantu bose babona
asubira kuza yireka intumwa, asubira kugendagenda avuga iby'ubwami bw'Imana, ademotora ubushobozi bw'Imana. Praise God. Kugira pruve, kugira yemeze yuko yazutse ari muzima. Iyo information ntiyagira umuntu azoyikekeranya nigume mu nsako gusa. Vuga ati Yesu yarazutse. Kuba Yesu yarazutse ni ikintu gikomeye cyane kuri twebwe abizera. Bivuga ngo ico ubwa mbere cyaduhaye gutsindanishirizwa, ico ubwa kabiri cyaduhaye iki? Muravyibagiwe nyene. Kwizera ko tuzogira iki? Natwe tuzozuka. Yabaye mushuzo, yaradushurije. Amen. Yatubereye ifura uko natwe tuzozukana nawe. Muyandi majambo, je gituma yavuze ngo nimba Yesu atazutse, abasinziriye mu mwami wacu barayogeye. Urazinga ibyo avuze? Avuze ati abasinziriye, n'abasinziriye bafite ivyizigiro ko bazozuka. Ni ivyizigiro atacu bizomarira ntibazozuka. Barayogeye. Ariko none nimba yarazutse, kuba bapfanye ivyizigiro ko bazozuka, sukuyogera bazozuka nyene. Ninde umuntu amaze kubura umuntu yakunda yarakijijwe? Umuntu amaze kubura umuntu agapfa, kubura ashatse kuvuga gufa, muga yarakijijwe. Tuza amaboko cyane. Aba bantu bose n'abantu batarabura umuntu numwe. Ashamwe bwe mwaragiye muri eternity rero. Cyangwa nakoresheje term itumvikana. Umuntu amaze afise inshuti yapfuye yarikijijwe. Baduze ibiganza. Wakunda kandi. Inkuru nziza uzosubira kubonana. Bibiliya itubwira ngo abasinziriye mu mwami wacu ko Yesu yazutse ni sinye, ni kimenyetso yuko abasinziriye mu mwami wacu nabo bazozuka umunsi umwe. Haleluya. Ijya nshuti yawe muzosubira kubonana. Nimba ari mama wawe muzosubira kubonana. Nimba ari papa kandi kiryoshe muzomenyana. Uzosubira umubone, umugumbire, uvuga ati yo wari wansize none twasuye kubonana. Uswe mgumbirane, uvuga ati bituwere vyiza kuba wari waki Yesu Kristo. Bituwere vyiza kuba wapfuye ufise Yesu Kristo. Raba twasuye kubonana. Raba twasuye askevala katarabaya. Haleluya. Kuri twebwe turiho. Nkamu mwami wacu yoza tuzomusanganira mu bicu. Ngani twaba twasinziriye. Biyitubwira ijambo rikomeye cyane. Itubwira ngo Kristo niwe yashurije abasinziriye. Mwene majambo natwe ko yazutse turafise ivyizigiro ko umuzi nzamba yavuze tuzozukana nawe kumusanganira mu bicu. Haleluya. Kaze talabaya. Harabashaka talaba. Nyiganza mugeza mubwira ati ni wabona sinziriye. Ni wabona sinziriye. Ati ni wabona sinziriye umunsi umwe. Tuzoba dukuranye kwa maso igihe gito. Hayabaka baratinya kubivuga. Sibivuga ati ni wabona sinziriye. Ni wabona sinziriye. Reka Bibiliya byita gusinzira nyene. Azoba gukura kwa maso igihe gito. Muzosura muhuriye muri ca gikorane c'abera. Muri imbaza ndirimo zitateguwe. Mushima Imana avuga ati Imana ishimwe kandi ishimwe cyane ku bwa Yesu. Mbega ni ikintu gikomeye cyane. Nkuko hari umunsi umwe tuzoba turi mu giteramo na ba Mose, tuzoba turi mu giteramo na ba Dawidi, tuzoba turi mu giteramo na ba Aburahamu, tuzoba turi mu giteramo na ba Yosuwa, tuzoba turahimbaza Imana. Nkaraba Aburahamu nkamumenya, nkaraba Mose nkamumenya, nkaraba Paulo nkamumenya, nkaraba Petero nkamumenya, tugashima Imana turi hamwe. Ni ikintu gikomeye cyane. Karabashaka tabaya. Mbega ivyo bihe, ivyo bihe urupfu n'izori gishoboye kudutandukanya. Kaze taraba. Biva ngo muri ico gihugu nawe uzovuga ngo ndagwaye, nawe uzovuga ati ufise ikibazo, nawe uzovyuka yumva nawe umunsi umwe aho hanaho hasakabaya. Biva ngo rero tuzonezerwa n'umwami wacu ibihe bitazoshira, amarira azobashize, imibabaro izobishize, kwiganya bizobiheze. Katabaya. Ndashaka kugukundisha ico gihugu my brother, ko Yesu yarazutse biduhagarara twese tuzokwinjira umunsi umwe. Niwe mwisi nk'abazohereza mwisi, niwe mwisi nk'abazohereza mwisi. Ibihe vyiza biraturindiriye haga imbere. Katakabaya. Ibihe vyiza biraturindiriye ngaho imbere. Amatazi aratigeze gutazirwa araturindiriye ngaho imbere. Umunezero tutigeze kugira uraturindiriye ngaho imbere gatoya.
hawuca inzamba y'umwami wacu ikavuga umunezero utigeze kubaho uraturindiriye ngaho imbere. Niganza mugenzi ati courage, dushishikare tubandanye gushika dufashe cya kindi cyatuma dufata natwe. Ugiye gufata uwo munezero ukomeye. Tuzogenda genda mwijuru. Haleluya. Tuzozunguruka mwijuru. Amen. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Amen. Haleluya. Hazo umunezero n'ibirori. Hazo umunezero n'ibirori. Shatarakabaya. Bivuga ngo hariho vino iturindiriye tuzonywako. Imana yabitse ati gushikaho umugeni wanje azozira. Satakabaya. Oh birivuga ngo bazokenyera batwicarike batuzimane. Havuga ati nimwiyutse turyoherwe mwijuru. Tuzoryoherwa mwijuru. Ego vrema tuzoryoherwa mwijuru. Tuzoryoherwa mwijuru wa Imana. Ego tuzoryoherwa mwijuru wa Imana. Tuzoryoherwa mwijuru. Bivuga ngo niwe yashurije abasinziriye mu mwami wacu. Hari umunsi uzoba abasinziriye mu mwami wacu bazuke. Kandi bivuga ngo sitwe tuzobitangira imbere. Ivuga ngo nibazotwitangira imbere hama ngo baduhitane ngo tuja duterurwana nabo dusanganire umwami wacu mu bicu. Wole joy tuzogira. Mbega umunezero tuzogira. Haya katabaya. Paulo avuga ngo ubu tuza gace kuriwe. Nga ico gihe tuzomubona imbona nkubone, tuzomumenya uko ari. Haleluya. Ivyo tuzi kuriwe biracara gace. Mbwa ico gihe tuzomubona uko ari, ukwangana mu bwiza bwiwe bwose. Mbwa ngugiye tuzomubona natwe turaduhinduka duse nawe. Ibihe vyiza biraturindiriye. Ibihe vyiza biraturindiriye abantu b'Imana. Mwibaze yo scenario. Twari twinjiye mbona Derek asa gutyo, mbona Serge asa gutyo, mbona Musa gutyo. Nga tubonye umwami wacu bivuga ngo turaduhinduka duse nawe. Mbwa tuzosa nawe mu buryo naho nyine tumwe tumenyana. Dusa nawe twese. Mbwa kandi ndavye Pamela nzomenya ni Pamela, ndavye Claudine nzomenya ni Claudine. Entre asa na Yesu nanjye asa na Yesu. Erika akarimbi k'ubwenge kazoba kaheze, akarimbi k'ivyumviro kazoba kasenyutse. Ndiko ndabigisha nk'abantu batari ko baraja mwijuru. Abantu muri ko muraja mwijuru mubwira amena. Narinzi ko mwogira umunezero mwinshi ariko ndababwira ivy'ijuru. Mwibaze dusa twese entre turazinanye. Holy glory. Tutabanza kurimba ngo twarepese. Tusanza kurimba ngo twarepese. Urabona vya bintu ba Miriam experimenta baje busikya gituko. Bivuga ngo just yaciye atera indirimbo y'amashimwe. Abishaye yose cyo ritabiza. Nta repetition bagize. Nga natwe cyo gihe indirimbo zizovuga. Abacuraranze ngazora marayika bacurarange. Natwe tujemwo badutambire batwakire. Batuzimane baduhe kuri ya vinosha. Mata kamanda soprahata. Barahata kabaya. Mbonye umukristo atanezererwa ivy'ijuru cyatigira yumvira ku vy'ijuru. Agakiza kiwe karantera makenga. Kantera makenga. Kantera makenga. Nga ndaryoheye ko muri hano mukunda ijuru. Abantu bakunda ijuru muvuge muti amen. Hallelujah. Mugabo rero nitwazuka biyavunyere tuzozuka tumeze. Reka some imirongo mikenya. 1 Corinthiens 15:42. Some kuri 42. Ninganyene mga kuri 42. Oh my goodness. Haba nukuzuka ko bapfuye ni nkuko
habibwa ikibora hazugwa igitabora. Imana aha Pawulo yariko aravuga afatiye kuri iyi mibiri yacu, avuga ati hey, habibwa iki ikibora hakazuka iki. Ningarika avuga ati iyi mibiri yacu no munsi irabora irapfa, ati mugabo nitwazuka hazuka igitabora. Muri majambo umubiri tuzozukana nazo wari umubiri wora. Reka nababwire abantu Imana ububi bw'umubiri twambaye. Uyu mubiri uyu urashobora kugwara, urashobora gusonza, urashobora kugira ubwoba, urashobora gukena, hashobora kuba ibintu kanaka, mbere no gupfa umubiri wapfa. Igihe cyose mvuze ikintu cyo gupfa cyamona mufunze isura. Uyu mubiri ndabasuye bari Imana uragwara, urakena, urapfa. Uyu mubiri urapfa kwene. Ikintu kinjohera ku bantu ibi bama babitahura bari ku mpanda gusa, bavuyeyo ku mpanda babisiga hagenye nta n'umwe kuvyibuka. Uyu mubiri urapfa abantu Imana urapfa uyu. Mugabo rero bivuga ngo ico gipfa ni kibora kandi ico gitangura. Mugabo ageze kuzuka hazuka igitabora. Mwiyandi majambo igihe tuzozuka Imana ishimwe ko tutazozukana umubiri ubora, tuzozukana umubiri wundi utagwara, udapfa, umubiri nye utagira limite. Urabona nk'uyu mubiri twambaye nk'ubu nje gutya atagitangaza kibaye ngeze ngaha ndi oblige guhagarara kubera iki gihome kica kinshikira limite. Ngabo igihe Yesu yazuka birivuga ngo abigishwa bari bakoraniye mu nzu bugaye n'amagufuri, ngabo acabona yinjiye ahagaranye nabo imbere, acababwira muri mugira amahoro, bati mwami uciye he? Ega habibwa ikibora mugazuka igitabora. Kandi ivuga mu majambo habibwa ikinyantege nke mugazuka ikinyenkomezi. Habibwa igifise limite mugazuse hazuka igidafise limite. Uyu mubiri uri kumara imite menshi cyane. Mugabo umubiri tuzozukana uwo birivuga ngo yaradushurije. Mani majambo igihe tuzozuka uwo mubiri tuzozukana mama Entreta hegi nimvira Mana tuzotambuka n'amaguru abiri kunyene bati vyo ndabikurekeye. Mbwiyo cya hose bizubwira ngo kizoba ari kitabora. Sivyo vyonyene. Habibwa ikinyantege nke. Uyu mubiri wagira intege nke kweli. Tora umuntu atarigera aruha n'umunsi n'umwe. Nagira ngo bishikira jeje nyene. Uyu mubiri wakoze uragira intege nke. Mwebwe kitubwira ngo hariho uyundi mubiri utazogira intege nke. Iki cyabibwa bwa mbere ni kinyantege nke. Mbwa ikizozuka ni kinyenkomezi kitazokwigira kigira intege nke. Holy life. Habibwa igikengegwa hazugwa icyicubahiro. Habibwa ikinyantege nke hazugwa icyinkomezi. Mwakabonye? Habibwa umubiri w'inyama hazugwa umubiri w'impwemu. Imagine umubiri w'impwemu. Umubiri w'impwemu hakatabaya. Iyo Imana yo turetse gato tukaba akwisi dufise umubiri w'impwemu, twobonye difference y'uyu mubiri uyu twari twambaye n'undi mubiri tuzokwambara w'impwemu. Mwibuke nga Paulo ikintu yari karavuga ngo ivy'abazuka uvyo kuzuka kw'abapfuye. Yari karavuga ivyerekeye nitwazuka ingene tuzoba tumeze. Oh my God. Habibwa ikinyantege nke bwazozuka ikinyenkomezi. Ibihe vyiza biraturindire, ibihe biryoshe biraturindire. Haleluya. Hazobi n'ibirori. Umuririmbyi yiza azenga. Oya nimuze. Bamizisiye bacu nimuze turirimbe. Nimuze tunezerwe Yesu arazutse.
na 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 la 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 hariho bamwe bazinjira. Oya banza mureke